Turajya narifise indi mission Beni ntidushobora kubona nejo narifise indi mission Beni bigarahejeje imicopo mbegura umwana mubi wewe wala Beni ndo musirayi queen none mushaka kumbaza ikivi kese nuwa kese nawenzi nuwa sipro nawenzi ndabasabye ona je ndumundu mu makeupiste ndamakia urumva kandi nkaba n'umuririmbyikazi bavuga ngo muki ndagowe n'ukuri ndagowe ewe ngo nakubwire making amapiste shiriramwo dukenya akunda amaso yanje akakunda nuko ndi happy nyane ndi I'm so proud yari umwanya wose mba ndi ndavuga bavuga shoot screen ni bavuga mumbabarira ijisho n'uko nugure cyane mfuma mbumusere kwini ariko nango n'umusere kwini screen nyene asangira nande nyene gibafisa akazi kiwiwe nambaze agacumba umunyu warura amazi ngara cameraman shaka kuja gusoba bakoza Black TV na mukije vibes muko bakora vyose yose atakamwe Black TV akamuko Instagram na Facebook nje cyangwa tanga manzi nimwe uyu munsi mubwiza mu micopo tukube n'umwana mu vacation maze bisi mumubona musara komeye cyane ko imezeza cyane aje tuzana imezeza cyane atara kuvuga cyane atara ko ibintu byatari ahantu hose umubani wenye hano yonzi abaye guvyiburaya vyo hari yanye ni wacu ino munsi rero gatamu Niko bien. Uko sawa? Niko poa. Fresh sana. Fresh kabisa. Karibu sana. Asante. Bana Black TV hali ya ibgiki Black TV. Hi kwa fans bose ba Black TV. Dodo ni bone. Ni bo vraiment ni sawa ndao. Hali am Koete bafome. Ni Koete ni Koete ni boy ibintu n'amavuta. Twaje tuzana akantu nyene karyoshe. Gatama. Sana achaka yabago. Oje kwiba. By the way, umeze neza. Ndameze neza. Muziko wa ni fresh ubunye ujenye utaje nyene. Ya ni fresh kabisa nipanze. Nipanze kutubwire. Nipanze nyene fresh ibintu n'amavuta ibintu bimeze bo. Gute gukora imeze gute ngikora gute muziki? Yani gukora benishara mwamagana. Gukora ni sawa. Oui Beni. Ni bo. Besho buja hizi? Sawa. Ni sawa. Dodo twebwe tuzovuga ko dura mu bwiza ariko nituza aho uri Dodo sinzi ko dufasha kaduha adresse yose aho uri Dodo. Ariko nani uravuga bityo turajya? Narifise indi mission Beni ntidushobora kubona nejo. Benishu. Sinde mission sa? Benishu mimi Big hapa naongea. Big hera bana. Apeti mani. Apeti. Apeti. Eba ni bitamu. Uko wapi? Sa ndi kuri de ndi tukore ku program ambwira tugira ikiganiro. Ndi kuri de nga ku micopo. Micopo kuri de hari nze ya micopo myinshi Dodo sinomenya no exactement. Naba yitwa ngikimana nta. Jeremy 48 nga ku micopo. Dodo big ina vya program ya. Yare lakini Dodo. Pardon vrai. Big yamvumbuye. Big ni arizi ko ndinga ariko ararengana cyarambona. Naringo bakuvumbura ariko umufumburo rufi umufumburo Big. Nacho ndinganye ndikumwe na Big. Nga kuri de ku micopo. Sawa reka nacho ariko nje na kimwe dibaza. Naso ntana. Karibu wenu kuya atomna n'umusore na. Lakini we Big. Bona bo. None je muri ko mubiga kwikimwebwe bo mundonderera iki ndababaze kandi. Kwanza kwa tariwa yaiguze. Inaisha sema. Yakura micopo, bigana imariza. Bigana hizo micopo. Begura umwana mubi wewe wala. Beni nyaruka. Ashakata. Yes. Sasa ndio kitu nataka kukubaza. Mazikia kwanza apeti kwanza. Waje vraiment nacho. Hama. Naenda ikumbuye.
mu Burundi mu barabiriyo yo vaye gasha cyama baje ingurube na baje intama bakaje Frank cameraman turamwimye tubabari ndaguha hama Frank ntugira ubwo akupatiye usijali tubabarire nakundi uko taifa ndi nona imani ndirimbo yawe sindirimbo wanje shasha ni nziza vrema noroma ariko sishobora kwihayagiza ifo ko abantu baribo bampayagiza sivyo ariko ni igikorwa ciza gishasha Roventrua izoba yasohotse biri kumwe na video yayo na video ndimo yakozwe nande ashobora kumuvuga shobora kumuvuga ariko ni indirimbo nziza tu ni indirimbo nziza vrema audio video nayo nawe nyashobora kumuvuga kubera ko ndambwira pipirasi mushaka oya nyubikunda mavunira oya ni indirimbo nziza gusa niba yitege kandi nkasaba support ku bantu bose baba journaliste babakinda za support nziza vrema dushigikira igihugu cacu abantu banshigikira utaraza ngaho uri umufanga umuziki ubona ko nawe uririmba ubona bizokora cyangwa ubona uzohava ugira ingufu nk'izandi bafise ngamwe muri Buja Flava uvuze ngo iki utaraza ngaho mu Burundi turagaruka wageze ko narimba makora ukiri ngaho mu Burundi utaje hanze warimba makorare ngo tubizi muragenda wari umufanzi mu muziki cyawe kwikira muziki cyawe ko twakumubona cyane ubu nawe ukabuja uririmba ubona uzobishobora cyangwa ubona nzobishobora sivyo nzobishobora kubera biraryoshe gukora ikintu umuntu yumva akunda kiri ku mutima wiwe ngaho nyene geza ngaho nyene aho mwagiriye biramaze na bigiziri zino nyene ko seba kura yazimaze bigino mwana mubi walaye Bigi yumvise benshi ariko arantelefona nicyo cyatumye izi nyama zimara bigi ntiwazimaze zino nyama bigura umwana mubi wewe n'amadolari yawe mpaye bigura umwana mubi bigura umwana mubi vrema ibaze nawe zabaza kabamo urumva si kera cyane bigi yamvumbeye nicaye nga twari dufite ne programme ariko nitwumvikanye ko tugurira ngaho oya Kasubanza kibazo sivyo nacho basi hera bigina twari sana agende gufungura mu kiganiro sivyo none bigina nanirire nta nikabasa nijenza kuri oho bigi yafanye ivyo bamuguriye nababwiye bigi wende basi sani bayikubiye basi ko ni sek mjenali ni sek akibazo dodo amahera sayabuze araza kukurihira we basi wende ukunyuma kuri basi basi reka tudukire basi tugire basi so mizo je kugira ikiganiro caruja naho nyirwa kirabo kamera yiwabo kandi big ntuzusubire ku bantu no kuri neriko byagenze so usizo we sasa badeka basi tukore twese kiganiro sivyo dukore twese ibibazo bibiri basi jemba okay ndatangura nabo basi sivyo none mushaka kumbaza iki mu bisanzwe umviriza je ntabwo ndi umusitare sindirimba none mushaka kumbaza sindi umusitare queen none mushaka kumbaza iki bakasiye basi bakasiene sawa uramba bare birashoboka nawe ushaka kumbaza iki mushaka kumbaza iki okay je ikazo chameza kubaza kwanza nsiguri tatuaje kuko kwa Sikola oh my god ibyo ntavyonzi ntawenzi nawuzi gute ntawenzi uko biravugwa yuko afisa tatuaje y'izira ryawe ku kuboko kwiwe ntawenzi wavyumvise byaravuze cyane ntavyonzi ivyo je narayibonye yanditse konde izina giwawe dodo bani nukorera umubeshi light biravugwa yuko mwana soka uzazi rukundo mugani wabikunze no comment ni mubazi ibindi mana yo ndagomba nje mushakira iki flavor
Okay, basi kwa kutushishia spotlight basi. Ageze biravuga ko yageze kumama yakuva kera. Unaho ugarutse kwaza yagusavye igidego ngo kuonge. Wamwonge. Umviriza kubwire big. Ndabasabye sivyo. Je inderi Bujumbura. Before yuko ndahanze narakunda nakunda gusapotinga. So, kubera nabonye yuko nandi mano ndayifise. Reka ngaragaza impano yiwanje. Nemeye kwinjira muri game sivyo ndabasabye nukuri mumbaze basi ibi vyerekeye oya rindira nimumbaze ibyo bande basi prosi bakese nuwakase nawenzi nuwasipro nawenzi ndabasabye ona monzi nimundeke basi ndimo shasha basi vuga iki basi ndimo shasha ivuga ibintu by'urukundo n'abandi by'urukundo hora afise umukunzi ndamufise ninde sishobora kumuvuga ndamuvuga kubera indira nawe ndi ya couple ndamukwereke ndamumwereke yabonye stati waje rumwana mubibi ngoya yego ndamwereke gute sinamwihakanye navuze ko ndi en couple ariko tushobora kumushira en public umukunzi wawe private live yes okay waniteko singi havyo bona halite gute oh my god raba rero nizenye ragize ifoto ndakeneye ndazura na kwibona ifoto imeze gute gamana muhama imeze gute yanzeko Mr and Mrs Giba tunapendana sana wambea mko wapi oh my god ifoto unindo yo bigi rindi bakato nabaga bigi ndakusabye gato ndabira amaso yanuzanye ya dodo kunya ramezi ndabira ayo maso no ego miss bavuga miss nande Giba tunapendana uyo mumisi wambea mko wapi wambea mko wapi siko nawatumia wambea none umugenzi bisanzwe nshobora kuvyandika kwivyo ko ibintu bisanzwe na masukuju na murembe bani ibyo ni ibintu gute na murembe gute sinaza kwibana ntaje aza kwiracishiza wirabe bigi yare maso nayo naje bro acha ko fresh yasinze umengo yape bigi none zukufisa abagenzi b'abakobwa none ari umugenzi wo mugirira amaso nkajyaga bro imagine aje no giabigia gusambwa kwa Giba to yabyara ba umviriza je namaze kubabwira ntabwo ndi single ni en couple sivyo ariko nibiraba official kugira ndabishire ku mugaragaro byagiye mu bike ndabyansa nibiraba official ariko ndafite umuntu dusohokana Mr Giba none ntaco bazi bifata uko nyene uvyumvise uyu ninde none usigiba ntaco bifata uko nyene warukiye kuri stati yanjye yawe sije nayo posting Giba ninde sinzi shaka babwiza uri kurarota okay basi usi wewe basi ni jewe si Giba ni Giba amajambo aditwe nani Mr and Mrs Giba nashobora kuba ari umugenzi bisanzwe afu tunapendana sana wambea mko wapi tunapendana sana n'indirimbo yiwe kandi ndasavye abantu bari hanze igihugu bari ngaha basapotinge abastare biwacu ngaha mu gihugu mugira utworohereza rukutubwira ati jera ndigena nabwira umusheri wanje asa gutya nzomuvuga ntiharagera nivyaba ngombwa muremure mugufi aranduta gatonya yirabura w'inzobe kandi ni mwiza kandi ndamwishimiye okay basi niwo muri kobeke n'umurundi arirabura cyangwa ari inzobe none mweko nariko ndabatahura mwe muri mubi kimwe muri mubi kandi ngaho tusura twishura ntaco ndabishura ariko murabaje kwanza bo muri Kuwait basi okay basi tuwasitekane basi okay basi ko Giba umwanse basi tubwire ivya Corina vyemeze gute yes muhama kuri Corina nawe ndafu Corina umugenzi n'ubu turayagaye amakuru Jemfise numvise nuko Kori yakuronde ngo musohokane ahubwo ko umwe bari kumwe bahebanye iyo nkuru wari yo cyangwa si no comment kubera iki kubera ataje ndabizi narabajije abantu benshi kenshi iyo umuntu avuze no comment bisigura ivyo bintu abari nukuri sivyo oya batari ivyo ko gati sivyo ndamwubaha n'umugore wiwe ndamwubaha twarigeze guhura rimwe ahantu gusa turicara turasangira icupa biherera ngaho Kori n'umugenzi tubisanzwe ariko ivyo ko yakubwiye yuko bahebanye na bene nitwa burya poetwa ubwo waso nje no basabye mubarira reka tubarize kuri ivyo nyene atubwiye kuri amakuru nyene atubwiye naya harire mbega umunsi wo muhura na Kori wamurabukije gute
nk'umugenzi gusa umugenzi gute rero kora ibite uko nyene kora ibite ni sa kora ibite corona bene shu jani kuri ndabasabye mu mabari kandi jani muzisubira kuza muramvumbura je navyo nshaka je kuza muranshaka sinzi bigi ko yavumbure ko inyama yazibatse mu kama ndabira wa Nyama zahetse man. ni nkubo nyene cakubaza mbega basi imigendere iri hagati yawe na Kori n'imigendere ndetse gute kora n'umugenzi no mu misi heze bari bafite je n'umuntu mu makeupiste ndamakiya urumva kandi nkaba n'umuririmbyi kazi Uzo ngo muki. ndagowe n'ukuri ndagowe ewe ngo nakubwire making ama piste shiriramwo dukenya hajya yajya iwaje shiramwo hariya nyene cyakubagirira publicité wabaye gute shiriramwo nganinwe Makeupiste. ibyo navyonzi ndabugusabye Dodo nyene umaze imisi mike uri nga mu Burundi ni bihe bintu byiza umaze kubona nga hari mu Burundi oya niyo ndaka kuyivuga umviriza ndakubwire nukuri mu Burundi ni heza hararyoshe urumva nukuri I'm so proud. You are so proud. Yes, I'm happy. Ariko jewe wowe waje kubaza ivyo abonye twara mu Burundi ivyo muziki wiwe nivyo twimoza nivyo je ndazawe n'urusaku rwo nyene gusa ngiza kuri coupe drama nawe ngeze kuri coupe drama nawe umujurese wo muri JC Production nawe meze gute nawe basi umuntu uzi basi ngaho we basi ninde namaze kubabwira ko ndi en couple ndafite umusheri singombwa ko nawe mvugira kubimenyesha makuru bifashiki it's private live le yes none okay basi Dodo yavuga yuko wewe ushobora kwasuka ndirimvyi benshi batandukanye bimeze gute mbiza ndakubwire we abose kuri hakana bose je nanje nafite mfise urusaku rwabo ko ari byo nukubesha je ivyo bintu navyo nzi vraiment kimwe gusa afite umusheri mu boyfriend numwe wenyene yo kuvuga n'umurundi wasizwa nga mu Burundi oya okay basi numuvuge basi indomitangwa ni gute indomitangwa ni gute numuvugizi nukuri ndabaza Benishu akunda jewe kindi kintu akunda basi kuri we yakubiye ko akunda niki kuri jewe akunda amaso yanje agakunda nuko ndi happy nyane ndi I'm so proud. Yari umwanya wose mba ndi. Kugira abona ayo maso yawe kishimurira he. Beno ya ivyo birareze. Duhurira he? Ushaka ndakwira duhurira. Ahantu duhurira ni heshi. Afite inzu yiwe aribana. Urumva? Je nubwo ndi muhiri wacu ariko ndiko soon. Bizogenda tu fresh. Ariko je kibazo ziga gitahuwe kugira ngo abona ayo maso yawe ayabonera hehe. Ahandi uko asinziriye no navyo ko yasinziriye. Arayabona. Uko wachuta uri bindi none. Arayabona sinziriye gute. Rusinze mwe nabona hajya. Oya hayo. Ajya maso abari maske. No, bani maske. Kama kisi munaonaga bagigimane muri Tanzania ba Jackie Niolpa kandi arazimvye. $300 ego. Ndashira ko ndafise. Kandi kubera usingana makeup na bakeneye gushutinga ibiki nibiki ndashobora kuba kubera ndafite ni menshi. Umuntu cyese ndakubaza ati mbega kubera iki washimye kugendana n'ubumwe byagenze gute? N'ubumwe? Uwo muhungu umwe. Kubera nyene ndamwishimira sivyo? N'umutipa yugurutse kuri jewe kandi numba yabavanga navyonzi ariko kubwiwanje ndavyishimiye vraiment kandi respect. Kuri boyfriend wawe. Usanze no haba kuvanga nawe uvyakira uvyitwaramwo gute? Ndashobora kwihangana guko bibaho. Bibaho mu rukundo. Winjiye mu rukundo umu boyfriend arashobora kudecevoir canke ukamudecevoir ibyo birabaho. Yes. Byose nibibaho ati rero arashobora kuguhemukira nawe cyangwa ukamuhemukira. Wowe biramaze gushika ukamuhemukira. Oya ntibirashika. Wowe uramaze kugira ugatima kuko umuhemukira. Oya ntibirashika guko arankunda cyane kandi aranyubaha. Turakunda tunapendana sana. Tunapendana sana. Yani mapenzi yetu tupe kama percent kama ngapi? 95%. 95%. 5% kweli kizikuyeko. Zo 5% nukubera tutaravuga ati turi muri programme tuzokubake bimeze gute oya. Nta problem kubaka mufisi. Niturabije turayifite ariko niturabipanga bigi kira kintu cyose ni kugipanga cyose programme yo gukundana gusa nyine mukunda oya mapenzi ma kandi turabipanga yes harabona je ni kibazo ngenda ndakubaze unachoka makuku ni tamu
kuku of course ndabizi urazi ko inkoko iryoshe ndabizi kama ni tamu sana piko kukumisi kuku kukutamani kuku kukupenda sana ingine kuku tamu sio kutamani kuku kama kuku gani kunijali tu yes kunijali inato kubera ndi proud yani boyfriend wanje yani akinijali sana yani sharuri hejuru bimaze gute yani urabizi nawe mu rukundo yani proud sana ndabikunda cyane uno musi wumvise ko Facebook bagira abayugare ni post yawe ya nyuma nihe woshirako beno rumwana mubi ndakunda ndakurabira uno musi Facebook reka ndakurabira amanda kwishura Facebook nizo sira gukora nari kumbure nawe kwifuza bigi nawe murabira ndamurabira beroni baguhaye ati ni mukankana oya bagira bakuzanire bacufata nibagusereve je ni fana vraiment ni banzaye ati rero post yawe yobiya numvise ko Facebook bagira abayugati Facebook yasura guposta biraheze Facebook turayugaye post yawe ya nyuma yobiya post yanje ya nyuma no posting akumvangira sishaka kumvangira vraiment behajyanye gufumaniye umusheri wawe niki cyo kwitwara nana kimwe nobona ko ari bisanzwe ko ari ibintu bibaho birashika yes usanze umusheri wari kumwe n'undi mukobwa ati wowe uvuga ko ari bisanzwe no ndamubaza shushu urabona umukobwa umaze gukundana n'umuntu w'umusitare ni ibintu byinshi cyane mucamwe sivyo ashobora ari kumwe n'ujya mukobwa ariko avugana n'ibintu by'akazi urumva bose ishobora guca panic nkaja hejuru irfo ko ngenda buhoro buhoro nkabaza bimeze gute ikini bikiyama tukabiyaga bigahera tu yes of course makuru menshi nasanze Big akora kubaza kumbere je ncangira ibibazo byinshi kubaza abo bantu bose yakubwiye mbe wowe ubaza nta numwe nzimwo Big ndagusavye nagiba numuzi ngiba ndamuzi okay wabyo ntari muzimwo giba muguramo muri bajya bandi sije bambaye ba Cyprus bande nabakore bande novuye ko tatuage wayigaramya okay tatuage wayigaramya uramaze kuyibona nayibona oriona wapi umukono kumkono wa nani wa Cyprus bavuga shoot screen ni bavuga mumbabarira ijisho nakorindaga nukuri sunana shoot screen nyene Bebe warize nikira ubundi mesha kora kimaje bebe warize dodo bebe tugeze kwa bangaye kwanza Dasi mwegisi mwe wenyene Byagenze gute wamuhimukiye gute canke yaguhimukiye gute Indame muke umwegisi byagenze gute Byarashitse tu warara birose ati birabaye bibaho twarashwanye bisanzwe urabona Beni urukundo rwa online nukuri ko Imana biragoye nakundanye online umva biragoye sana ni cinema kuri Facebook urumva couple ndimwo uyu munsi umusheri wanje ndaryohewe kandi ndi proud kubona twarabonanye twera twakundanye online sivyo so ni gake kabaho umukobwa n'umuhungu bakundana online bigashika bakazohura bakazobonana ni gake kubera barashwana misi yose sometimes arashobora kumutelefona sheruri hehe kazana bizanye ikibazo urumva ariko vraiment je ndashimye kubona nari muri couple wanje online kandi ndashika mu Burundi turabonana byari bombo sana byari ibintu byoshe haraje umuntu ati tora dodo ako wowe umusle queen cyangwa kuba umu beaches wowe turakubuki mu beach bisigura ngabo ngavuga mu kirundi windaye yes mukhaba ivyo bibiri gusa kuba iki slay queen mu beach urumva muri ivyo bibiri cyane ufuma mbumuslay queen ariko ntabwo n'umuslay queen mumva barire ntabwo n'umuslay queen ariko hako no bindaya nukuri no mbumuslay queen sishobora kubindaya sishobora nibibaho tu sishobora nabyo genda gute kubera mbindaya gusa byogenda gute ntibikunda none ubonye umuntu w'indaya umwakira gute kubwaho ku Rwanda rwiwawe jewe umuntu w'indaya kubwiwanje sivyo ndamubona nyenge n'umuntu nyene sinzi kwanza si ibintu byiza ku muntu w'umukobwa kubonana n'uyu n'abahungu benshi urumva ni ibintu atari byiza urumva byiza nuko yorondera ubuzima akarondera amayisha bijya bintu akora kugira aronke amafaranga agapambana nk'umukobwa akaronka ajya amafaranga ari mwashaka kurondera yes umukobwa akarondera amafaranga akayaronka nawe warayarondera uyaronka yes nararondera
Okay, ayuronka uyasangira nande mbe uwo muri kumwe barabishika ukayamuha. Ndasangira nande nyene Giba afise akazi kiwiwe. Mwambaze. None hari birebire none. Oya, niti. Nacho basi Yara ko ndaje kubera bahumbize. Ndabasabye mu mbabazi. Giba afise akazi kiwiwe. Afise akazi kiwiwe. Ehe. Urakoze cyane uri ku mutima birabonetse ko ari ku mutima kandi uragize neza kumutubwira. Giba, ni Giba. Afise akazi kiwiwe. Giba, okay, ni Giba. Baby Giba ho birabishika ukamuhonga. Nibikunda. Bamugira utugift basi. Amuhonga. Surprise ni wamuhonga bwe. bwe. Ikintu bamaze kuguhonga kinini uravuga ati uraba satisfait. Hello. Giba, Mr. Giba. Yaranzani ibintu bimeze neza nkishika. Nkishika first. Kada nkorera nka surprise. Ibintu nari niteze. Ibintu nari niteze byaje muri surprise yaranzani ibintu bimeze neza biryoshe kandi ndaryoherwa. Ndo mwakiriye gute? Wamuyambiriye gute? Jambo jema bamubwiye nige wamuyambiriye gute? Anyuma yo kumuyambije amamutane ryambere gute? Mfa big. None big. Tuvugisha. Wewe kwa surprise. Simgamena utubwiye Giba wavuze ko ari umusheri wawe. Okay, rero umusheri n'umugenzi baramutse cyo kimwe. Wamamukije gute? Mwe muriko muramvanga. Siza. Rero ukuri ninde? Wari turakuvanga ukuri ninde? Oya kimwe gusa nabwiye ko ndi yankupe. Okay. Ni aba official. Sino Giba naba officiel. Giba pore yo. Giba nurashira ku gutonde ni kuri kimarura sari kuri convertir ni kuri kwibana. Nwa pasta ni gusanga mu Burundi ni wagenda bishabihe. Giba rekana na Benisha nabone. Okay, rinde. Okay, wewe jana muzike ntanyishura. Giba giye mu rugamba wamamukije gute? Basi tuzi ko tufata ko musheri wawe wamamukije gute? Niwe yaje kunyakira. Wamutsagutu naramuhobereye nyene. Nk'ivyo naho uravyumva. Tumubwira ijambo ryagoze. Oya ubwo kwayo ntago shaka. Ndabasabye mu byo byoroshe. Kugira tukubabarire ni kibazo kimwe gusa je nkeneye. Okay, ni Giba watubwiye sivyo? Mbega Giba kuri hano mu Burundi ko guma byatrendinga ni Giba na wewe. Mbega Giba ni wa past time gusa canke ni wagenda hariya bizisha bihera nico keneye gusa kunyishura sura kandi kubaza bya Giba. Mana ndagoye no kuri Benishu. Ni wa past time canke ni ukuri? Gire Beni nakubwiye ndi mu rukundo sivyo ariko nibiri official none kubera ikintu ika kwa official kwa mukundana sibi ntibisibi turakundana ariko ntiharagera ko ndamu present mu boyfriend we wanje ku makamera abantu bose bamumenye bamubone Giba risheri wawe none Beni kubera wako wakukota masheve ndago ariko musaka kurandira kuri ivyo byagiba ari ku munwa nimumbazi amuterereye murekane n'ivyo by'urukundo nimubazi ibindi basi ndabasaba indirimbo y'urukundo kumenya kujya ndirimbo ari ndiko ari ya Giba urukundo barimbiye Giba hayi twayumvije abitse twayumvise murabasutwa mwe mwumvise he ubu nyene ngana yumvise ndakuririmbire umfirize ririmba twumve igitangaje ya mbere yaririmbye neza cyane nabikunze felicitation kwanza Giba afise mu ruhara thank you mu ruhara Giba aramufashije nivyo uvuze thank you kuri Giba cyane kuri twebwe kuri mwebwe mumbwiye ko nanimvye neza Giba yafashije nawe nta muntu ubyatse tuvuge ibindi basi big ndabasabye nuko kubera iki kubera ari iwanje ari iwawe urukundo kuri kwashimye kuri mu rukundo kubera nyene urukundo nawe urabizi wana mu rukundo inde jewe mu rukundo ndi mu rukundo n'abakunzi ba Buja TV n'abasubscribe banje hariya umuswaganye agacumba umunyu warura amazi mani irakubona wewe waririmbye mu rukundo ati mu rukundo nicyo gituma waririmbye urukundo kubera nivyo bintu bigezweho niki kintu umaze kunguka kuvuja mu rukundo kuba ndi happy ndi proud urumva nakaye kamaro ko kuja mu rukundo kubera usanganye numeze neza n'umusheri wawe none bene abatinya kuja mu rukundo ko batinya ko bace bahimukirwa wabwira iki abatinya baja mu rukundo ko bagatinya kuja mu babare bene urukundo n'urukundo kandi urukundo ruraryoshe umuntu atari mu rukundo gisi ndamutahura ukomeye sindamutahura none woranyanga imagine na iby'ubugenzi imagine ntaco uko nyene umushari wawe wa vrai wa undi ataraba official
mbere nabasabye n'ukuri basi tuyaga ibindi Bigi muziki nyene ni kuri nivyo nyene nabindi Bigi yaraga muziki yakwinjiriyemo duteranye rero duteranye Okay, jewe yanse kuyambwira sivyo? Twayamenye yavuze Giba yamuvuze mu kiganiro. Ije ntanabwire oya bamwe yase kubemera bakori kandi bagire subscribe na share kuri YouTube channel Mr Giba uko nyene n'ibindi biravugwa mugace tuvuga ngo tubivemwo umuvuga Giba tuvuga ibindi tubirekera tuvuga ibindi bashira urubanza ni mu rukate bashe aguma avuga Giba tumubajije Giba ngo tuvuge mu bindi cyane hari wundi gira tubwira tuvuga ibindi abango y'Ibujumbura wabonye gute abango y'Ibujumbura ndababona mwe mumeze neza murabona twebwe twasira kubwira aba president w'Ibujumbura gataba w'Ibujumbura bameze bo okay basi vuga umuhungu wese w'Ibujumbura wemera gusumba abandi wasanze wabonye ngawe nemera mwiza muhungu mwiza wabonye muri industry ngaha nubwo wowe wese tuyemera yemera avuga ati je uyu nyine ndamwemera cyane gusumba abandi bango bose Mr Giba ndamwemera vraiment oya tubirayo vraiment twinjira mu bindi umugenzi wanje warasemaga mwanaume mashine tubimushire kuri Giba cyangwa tubireke yayo mateka tuyamuhe cyangwa tuyamwaka ni muyamuhe arakwiriye umviriza nababwire beri nukuri ndabasabye basi numureke ikiganiro imbere cameraman shaka kuja gusoba arabona bro datinya ko atabona mubwira benisha mbizi ndababwira nukuri muriko muramvanga kandi ivyo nta kiganiro dosubira gukora ndabibasaye sinumva ndabibatunga ubwo buceye ivyo ntavyonzi urasemaga bwana ume mashine ayo mateka turahe Giba cyangwa tuyamuhe ati tuyamuhe kubera iki arabikwiriye kubera yakwiriye muhaba unajomba naka mwanaume mashine ndakubwire Beni sivyo urukundo rw'iwanje ntiruraba official sivyo sishaka yani kubishiramwo cyane sivyo ariko namaze kubabwira ko ndi en couple sivyo kandi abadada benshi barakunda kunyegeza aba boyfriend babo ivyo bintu si vyiza sivyo ivyo bintu si vyiza vraiment mina jipendiaga abatanzania ababongo umviriza raba bagigi bose bande ntatinya kuvuga umushari wiwe sivyo kubera nivyo barimwo nyene ntushobora kunyegeza urukundo ntushobora kurunyegeza sivyo nibikunda uri mu rukundo bishire muri mood uko nyene uri muri mood akene kuja muri mood yebe yashize bimeze gute nibaje muri mood ni ndirimbo yiwanje shasha mbe izosohoka ryari batari ba le 23 zuku kwezi izosohoka na video byose nishira muri mood uko nyene ifo ko abantu bose tuja muri mood bisi tugahora n'umufana wawe nyene ico yagusaba yokimuha Chigiki icyazo cyose Chigiki no muha icagusavye kumbure umufana wawe ati tena gufana dodo ico musaba ico gusaba kimuha ari ibintu mbona ko mengo bikunze ko no bikora no ndashobora kwimukorera je n'umufana wawe ingo gatoyi ndagusavye ingo gatoyi ibyo birato byawe nabishimye ingo je n'umufana ndasavye ngurira ibi birato ibirato kandi ni vyiza wawe nangahe ibirato sérieux ah bro nturi sérieux ntushaka kimwe 50,000 ni menshi ni makedo indado zigana mari indege yuri windege urakingurira ntaco nakabana yeshi bakuzi ba budget ivira kuvuga ati ngo urubanza rumwe ngo rugira iki ndaje tumaze 5 rumaze 5 reka tubihezanye nta duheze naco ntugende banyemerera ntugende tutavugana arindira mera mugasenga imira bapunguza ndibaza turavugana bakinyemeresha ndarusikira to bakoze cyamara mu kirabo basozera kumburere ni giki kugira abantu kumbure bakurikina entertainment y'abarundi hoho ni giki twokora cyangwa ni giki twohindura Beni yongo Beno umviriza ndakubwire sivyo je kuva ntangiye kuja mu mahanga nari maze imyaka 7 ntari mu Burundi sivyo nare muri South Africa nja muri Dubai maka mubara bukuru ndoko ndapambara ndondera ubuzima sivyo so muri yo myaka yose numukobwa nakunda entertainment sana urumva narabikunda nakunda gusupportinga kandi si kuvuga yuko ntari ndabishoboye yararigeze kuririmba mu rusengero
jewe narasubiyemo indirimbo y'umusani wo muri Tanzania ntamvuze izina ndi mu rusengero abantu bose bararira urumva ndayikora nk'agateatre so jojo ndacishimiye nuba ari impano kuba ndayifise sivyo nkabashaka ko nosaba abantu badufate mu mugongo dushire hejuru dukunde ivy'iwacu apara kuvuga ngo tuvuga ngo twumva ba Diamond ngo bari kiba ngo ba Mr Bande uko hiyo urumva ngo bapatura kingi ngo bande oya dukunde ivy'iwacu abantu bari mu mahanga bari hanze ni bado supporting kugira uburundi bw'iwacu buje hejuru mu makungu bwaguke duteze imbere igihugu cy'iwacu njo nshaka gusaba Yes bakuza naragushimiye ukanda kw'iwanje jena mushe wanda kw'iwanje merci beaucoup okay merci yetaka kubonana nawe okay uramutse Giba je baranyongera mugabo nacho akongera